Iyi ni inkuru igize iminsi ivugwa cyane aho umukobwa wa Perezida William Ruto wo muri Kenya aho yasaba umukozi w'Imana Benhin wo muri Amerika, uwo n'umukozi w'Imana azwi cyane, yamusabye rero ko yomusengera kubw'umuhamagaro afise kugwaruka go muri Kenya, ariko kandi yongera amusaba mu kinyempore ko yomusengera akaronka umugabo atahura umuhamagaro wiwe. Ingo hano ingo ino iyondi ubu n'umukobwa wa Perezida waberewe. Wifuza ko Imana yo gukorera iki ga mukobwa? Je mfise umuhamagaro kugwaruka go mu gihugu cacu, nifuza ko Imana yo nkoresha muri kino gihugu ku bwabo. Munkundiye noshobora kubasaba iki kintu, mwese mwoshobora guhaguruka mwoba mwumvise igicapo ca Yesu. Ibande babonye igicapo ca Yesu. Umwana wanje yitwa Michael, yatanguye gukorera Imana afise imyaka 12. Jessica nawe umukobwa w'iwanje bwego. Uti rero iri ni yerekwa ryawe, bwira abantu icyo ugomba gukora. Je nitwa Charlene, ndakunda ugwaruka rwa kino gihugu kandi ndakunda na Afrika cyane. Imana rero yampaye umuhamagaro ku bwabo kandi ndayisaba bikira inzira nshobore gukora igomba kubw'urugwaruka rwo muri kino gihugu. Murakoze cyane. Ntushobora kuduza amaboko tugasenga. Yesu turagushimiye kukuri ngaha. Yesu uwepo wako. Yesu. Oh Jesus. Can you sing it with me? Kwaya mwolirimbana nanje. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Your presence makes me. Pick up the key and let's sing it again. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence makes me whole. Just a whisper. Jesus, sing it choir. Lord, anoint her this mighty call in our life. Minister through her. Mana mukoreshe kugwaruka go muri Kenya. Duhagaze ahantu hawe hera. Igihe naca ngaha As I walked numvise through kubaho the storm, kwawe, I felt your presence. kandi namenye And I knew kwica arico kibanza. This was the place
where your aho blessed kuba kwawe presence kuri. abides. For this is Kuko the uru temple. ari urushengero rwawe. Ndiko We're talking about ndavuga the woman, Lord, the w'umukobwa mana. girl. Jehovah God Yehova mana abides in her. ba muri we. We are standing Turahagaze mu kubaho in kwawe. your presence on Hano holy hantu ground. hawe hera. The Lord's asked me to go around her 7 Imana times to protect insabye your life. kuzunguruka inshuro ndwi kugira ngo We are nkingire ubuzima standing bwawe. on holy ground. Sing it choir. And I know that there are angels all around. Let us praise Jesus. We are standing in His presence. The Lord, Mana ndakweretse ubuzima bwiwe. I dedicate her life to you. Muhe Use her inkomezi mightily to touch zo the gufasha young people urwaruka of this urunganwe generation. rwa kino gihugu. Mu izina rya Yesu Kristo Jesus, yes. umwana wawe. I apply the blood of Amaraso ya Christ Yesu Jesus on her. Kristo amubeko. Mukingire Mana. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni umuhagurutse. As I was Igihe nariko walking around ndakuzunguruka you, hari did you ikintu feel woba something? wumvise muri wewe. What did you feel? Numvise umengo ndiko ndasigwa amavuta kubw'umuhamagaro wanje. Imana yambwiye yuko ufise igikorwa kinini, I'm going to surround her with the anointing for ariko waronse protection of inkinzo her y'ubuzima life. bwawe. Because you are Kuko going to satani challenge zo the kurwanya devil kandi and you're uzoyitsinda. going to win. Because your Savior has won the battle for you. Imana igusaba guhagarara And the mu word I have for kwizera you is step out in faith ugashikama. and be bold. Be strong. Ntucike intege. For the Lord your God is Imana with you iri here. kumwe nawe mugenzi. Hari kandi ngomba gufasha pastor. Nusengere ndonka umugabo atahura umuhamagaro wanje. Okay. You want me to Ugomba ko pray? ndabisengera? Nimugorora amaboko mwese tumusengere. Give her a Mana husband muhe that umugabo will fulfill that call with azoshobora her. gukorana nawe uwo muhamagaro. Mana murungikire Send that uwo young mugabo. man her way. Umugabo azomubera inkomezi. Umugabo azomufasha Mana. To her. Ibi niyo ushobora She cannot kubikora do this byose alone, Mana wenyene. Agiye ku Going into the rugamba battlefield, kugaruza win imishaha souls, to shetani snatch yigaruriye. souls away from the enemy's camp. Arakeneye She needs a husband. umugabo Mana, And she needs that kandi husband aramukeneye vuba Mana. soon. Murungikire Send umugabo him her Mana way. vuba. Let her be Murungikire exactly what she wants. usa umeze nk'uko yipfuza Mana. About Ndagusabye ngo umuhe uwo mugabo Mana. grant it, Lord. Muhe uwo mugabo Mana. Grant it, Lord. In the name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo. Great anointing for you. Amen. You sense it too, don't you? Uravyizeye? Well, Ijuru ryonyene The sky niryo is the limit. ari urubibe. what's your name? Izina ryawe ni gute? Charline. Charlene, what a lovely name. Ni izina ryiza cyane. Nimuvuge muti Charline. Say Charlene. Ijuru ryonyene niryo The sky is the karimbi. limit. Reka dukomere amashyi Imana tuvuge tuti haleluya. Imana iguhezagire Charlene. Wampaye inka. Iki kintu yatuye si abantu benshi bocature imbere y'ishengero nk'iri.
noneho nawe nyene murabona ko yabanje kumwongorera ati rega hajya ndakeneye umugabo hajya ati ndakeneye umugabo pastor ati nsengera ndakeneye umugabo. Hano mu barundikazi ntihabuza bobwira pastor bati pastor erega erega ndakeneye umugabo, erega ni bukebuke nyene uramwongorera mugabo bica bimenyekana bica bipfupa. Pastor acavuga ati duza amaboko tumusengera ngo mu mugabo, mana yanje bo sivyo nagomba mvuge mumbabarire. Umuntu wese arafise isengesho riri ku mutima, arafise ikintu kiri ku mutima yifuza ko Imana imukorera. Aha ntiduhave tubeshanya rero ngo twigira abahinga. Ugomba ubende, ugomba ube pasitori, ugomba ube perezida, ugomba ube umushikiranganji, ugomba ube umusoda, ugomba ube umupolisi, ugomba ube umusore, ugomba ube umugabo. Urafise ikintu kiri ku mutima. Ubonye pasitori wamubwira uti pastor erega nsengera iki kintu gicemo, erega ni danje. Naje sinikuyemo ndagifise. Wamuka. Uramba kuno munsi basha. Umukobwa wa Perezida Ruto ubwa mbere na mbere bwobwo yaramenye icyo Imana yamuhamagariye ngaha ku isi. Yaramenye umuhamagaro wiwe. Bantu b'Imana, iki ni ikintu gihambaye. Si abantu benshi bamaze kwitahura ngo bamenye icyo bahamagariwe. Si abantu benshi bariko barakorera mu mihamagaro yabo. Si abantu benshi batahura icyo ari cyo umuhamagaro. Tuvuze ikintu cyitwa umuhamagaro, abantu benshi bumva umengo ni ikintu kitabaho. Abantu benshi ntibatahura icyo ari cyo. Mugabo umuntu wese Imana yaremye irafise icyo yamuhamagariye gukora ngaha ku isi, kandi ico kintu nta wundi muntu ashobora kugikora atari wewe. Naho yo gikora ntashobora kugikora nk'uko wewe wategerezwa kugikora, kuko umuntu wese ni umwe ku isi. Ngomvye kuvuga nti umuntu wese arisa, nta muntu asangiye igikumuntu yundi. Oya, rero ibi byarangyoheye kumva umukobwa nk'uyu ahaguruka akavuga ati nsengera jewe ndafise umuhamagaro wo kugwaruka, ngomba gufasha ugwaruka rwo mu gihugu cacu. Ndibaza yuko abarundikazi bamaze kumenya imihamagaro yabo ari bake. Abenshi urashobora gusanga bahejije amakaminuza. Wabaza uti mbega ingabire yawe ni yahe, impano yawe ni yahe, ikintu uzi gukora neza gusumvya ibindi bintu ni cahe, wahamagariwe gukora iki, ni giki wahamagariwe gukora ngaha ku isi kugira ngo uyihindure ise neza gusumvya uko wayisanze. Umubajije ibibazo nk'ivyo ubumugoye, ntumubaze umengo ni nk'igishinwa uri kuramubarira. Bantu b'Imana, aya n'amajambo tudaha agaciro, ariko n'amajambo ahambaye cyane. Erega n'abahungu niko kuko si benshi bazi impano bafise, si benshi bazi ico bahamagariwe. Hariho abantu benshi bajyamye ku amataranto yabo aza yaraguye ingese. Imana izokubaza iti none itaranto naguhaye wewe wayikoresheje iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo furura ingabire iri muri wewe yake. Voilà. Imana ntishobora kuguha umuhamagaro itaguhaye impano yo gukora uwo muhamagaro. Ntibishoboka. Nukuvuga ngo umuntu wese afise impano Imana yamuhaye. Ingorane nuko abantu batamenya impano bafise, kandi ntibagira na eforo yo kumenya izo mpano. Biraryoshe iyo uriko urakorera mu mpano yawe, biraryoshe iyo uriko urakorera mu muhamagaro wawe. Nturuha. Abantu baritega yuko uruha bagahebura, kandi ugashobora kubikora utanahembwa. Akazi biratandukanye n'umuhamagaro. Akazi nakukora kugira ngo uhembwe amahera,
ariko umuhamagaro ukora icyo Imana yagushiriye ku isi. Dufate yuko hariho amavise menshi ajamwo amaburo, ni ukuvuga ngo ayo maburo akaba atangana. Rero akaburo kose kazotegerezwa kuja mu kibanza cako. N'abantu niko tumeze, umuntu wese arafise ikibanza Imana yamuteguriye guhagararamwo kugira ngo akore ico yamuhamagariye. Yaba twese twariko dukorera mu mihamagaro yacu tugahagarara mu bibanza Imana yaduhamagariyemo, iyi si yobaye iparadizo. Ni no muri iyo ntumbero twipfuza gufasha abantu, cane cane ugwaruka, kugira ngo rutahure impano Imana yabahaye, hanyuma umwe wese atahure umuhamagaro wiwe, ahagarare mu mwanya wiwe. Ibikorwa bica vyoroha kandi umwimbu uba mwinshi. Ndizera ko iki kintu mu gitahura. Nivyo umengo gisa nikidatahuritse, mugabo kiratahuritse kuri abo bagomba kugitahura. Ukaba uri kuraca mu bintu bidasobanutse, ubanza urabe yuko wowe uri kurakorera mu ngabire yawe, wowe uri kurakorera mu muhamagaro wawe, ushobora gusanga uri kurirukira muri santiye canke mu mwanya utari uwiwawe, ugasanga uri kuragora abandi ubasita mwibarabara bategerezwa kwiciramwo, mugabo wowe nawe hariho iryo wari gucamwo ariko utariko uracamwo. Iyo rero umukobwa yitahuye ariko araganiriza umusore, ni vyiza ko umubaza umuhamagaro wiwe uti mbega wahamagariwe iki, kugira ngo urabe yuko ivyo yahamagariwe nawe hari ico wotereramwo, hari intererano woterera. Voilà, wewe wifuza kuba umufasha mu umuntu kanaka afise iyerekwa kanaka, iryo yerekwa ryiwe biza guhurirana n'ibiri muri wewe. Uri umuhungu wategerezwa kuganira canke kuresha umukobwa atahura indoto zawe, atahura ivyo urimwo, kugira ngo abigiremo uruhara, mushobore gufatana amaboko mushike ku ndoto. Voilà. Murambaga ndazi yuko muvuga ngo ntone wewe ivyo ubikura he? Reka gwe, ivyo ntibishoboka. Birashoboka. Iyo rero uri umuhungu yitahuye, ntufa gutwara umukobwa wari we wese, utwara umukobwa azogira ico agize, azogira ico akoze, azogira ico atereye muri wa muhamagaro wawe. Umuntu rero yitahuye ntakeneye umugore gusa, ahubwo akeneye umufasha, kuko umufasha n'umugore biratandukanye. Uwo wanduye muri boîte de nuit mugaca mugenda kubana, uwo n'umugore ushobora kugira ibibazo bitari bike. Umuntu utoye muri ubwo buryo biba bigoye ko ashobora kukubera umufasha. Ingorane ziriko zirashika rero ubu, umuhungu apfa guhitana umukobwa, bagaca bagira mariage, kumbure bagize nk'abandi, babonye yuko abandi babasize mu birori, ntaritahura, atwaye umukobwa ataritahura, ngabo haciye amezi 3, amezi 4, ngabo ibibazo biradutse, baravanye canke batanguye kubana nabi. Umuntu azi yaja canke azi icarondera neza ntapfa kujana n'uwari we wese. Rero niyindi dosiye, ndazi ko hari abantu baca batangura guharura ibiharuro vyinshi. Nakunze kano kantu naho abenshi batagatahura, ariko reka ndakavuge, ariko karimo ukuri. Umuntu yitwa Benjamin Etu, n'umugore, yanditse agira ati, reka banza ndakivuge mu gifaransa. Yavuze ati la femme doit aimer ce que fait son mari afin de l'aider à avancer dans le couloir qui lui est destiné.
ati umugore ategerezwa gukunda ivyo umugabo akora, igikorwa umugabo akora, kugira ngo amufashe urugendo rwo gushika kuri ya ndoto yiwe, gushika kuri rya yerekwa yiwe. Ubwa mbere wewe nk'umusore urafise iyerekwa, urafise iyo uri kuraja. Umukobwa muzokubakana rero n'umukobwa ategerezwa gukunda igikorwa uri kurakora, kandi akumva nezererewe no kwifatanya nawe kugira ngo mushobore gushika kw'iryo yerekwa Imana yaguhaye. Akumva yokora igishoboka cose kugira ngo mushike kw'iryo yerekwa. Ivyo rero uruhara rwa mbere rugirwa n'umugabo canke n'umusore. Abakobwa rero canke abagore bitahuye bari kurushi ni bake. They are in short of supply. Umukobwa nk'uyu yabonetse abasore ntibamusiga, baremera bakambara ishashe. Iki rero kiri mu bindi bitumye abakobwa baba benshi aho biboneka ko batariko bararonka abagabo. Kubera iki? Kubera benshi bataritahura. Uwitahuye nawe umengo bari ku muryango ntibamuhagarika. Kandi n'abahungu nabo nyene nuko hariho igice kinini c'abahungu bataritahura. Ikiriho rero umukobwa yitahuye neza, azi ico ashoboye, azi ingabire afise, azi umuhamagara afise, biragoye ko ashobora gutwarwa n'umuhungu wari we wese. Biragoye ko ashobora gutwarwa n'umuhungu ataritahura, ntibishoboka. Wahamagariwe kuba pasitori, ni ngombwa utware umukobwa atahura ivy'uwo muhamagaro wawe, atahura ivyo kuba umufasha w'umukozi w'Imana. Voilà. Wahamagariwe kuba umwigisha, ni ngombwa utware uzogufasha gutegura ivyigwa canke uzogufasha ico gikorwa. Ati nasomye igitabo nsanga iki cigwa coba danje, iki cigwa cokora ku mitima y'abantu. Nimba wahamagariwe kudandaza, ni vyiza ko uronka umuntu atahura ibijanye n'urudandazwa, canke umuntu ubona yuko ashobora kwiga canke afise ico yoterera mu vyo wahamagariwe. Biragoye cane bene data, mbere ntibinashoboka ko mushobora kubana n'umuntu neza adatahura igikorwa wahamagariwe, ataca ariko araterera mu gikorwa wahamagariwe. Ubaho nabi, ubaho ubabaye, ubaho atamunezero ufise akantu kakubakiye mu gikorwa uri kurakora. Haguhanuza umugore wawe ukaja guhanuza abandi bantu b'inyuma. Umugore wawe ntazi n'ikintu na kimwe uri kurakora, ivyo ntumubaze. Si hari n'ugusasa gusa, bindi ntumubaze. Ivyo rero kenshi vyama vyabaye, ariko siko vyategerezwa kugenda. Nuko twifuza yuko mu ngo haba umunezero, kuko mu ngo habaye umunezero no mu gihugu haba umunezero. Iki kintu rero ntitukifate minenegwe, iki kintu kirahambaye cane. Hako urongora nabi canke ukarongorwa nabi, wopfuma wigumira iwanyu ukibana, kuko iyo urongowe nabi canke iyo urongoye nabi ubaho ubuzima bubi cane. Ubwo buzima rero ntabwo two kwipfuriza umuntu n'umwe. Turifuza ko mwese rero umuntu wese akorera mu ngabire yiwe, akorera mu muhamagaro wiwe, cane cane ugwaruka. Ndavuze cane cane kandi abigeme birakenewe cane ko bitahura, bagatahura n'ico bofasha abagabo babo. Abagabo bitahuye ntibakeneye abagore, bakeneye abafasha. Imana nibahezagire, reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Byukuri wowe umaze kumenya umuhamagaro wawe. Nimba utarawumenya, ca wumva ico dukwiye kugukorera.